Turi ku munsi wa mbere genekerezo rya 11 munyonyo umwaka wa 2019 nshuti bakunzi ba televiziyo Renaissance ndabaramukije nongera ndabayikaze muri ano makuru twabateguriye nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Hari ibitero vyo biriko bitegurwa na leta y'u Burundi kugira ivyegeke ku batavuga rumwe nayo cane umugambwe CNL intara ya Rutana n'igisagara ca Bujumbura niho havugwa cane ko hotegwa muraza kubikurikira muri ano makuru. Abategetsi bamwe bakoresha amajambo bibugwanko basa n'abatiyumvira inkurikizi zayo. Albert Maniratunga arongoye Otrako avuga ko ibiro vy'ishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya bihakaze batutsi kazi gusa. Ayo majambo umushingwamanza Gustave Niyonzima avuga ko ari muri politike ya leta yo gushaka gukumira no kwitirira amazina y'ibitutsi bamwe mu banyagihugu kugira bagirirwe nabi. Muraza kwikurikira navyo nyene muri ano makuru. Ku munsi wa gatandatu umugambwe Sahwanya Frodebu niho watora uzobuserukira mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka wa 2020. Léonce Ngendakumana icegera c'umukuru w'umugambwe akaba ari we yatowe ngo azobuserukire muri ayo matora. Idonido yano makuru ni mukanyisase. Kumunsi ugira wa 2021 abamenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu n'umudereva wabo bashitwe mu mvuto ivyabo n'ubu ntibiraja habona kugeza ubu baracari mu ibohero rikuru ry'Ibubanza. Uburongozi bw'ikinyamakuru iwacu bwamenyesheje ko bwonguruje inyuma yaho icariho c'umushikiriza manza w'Ibubanza Jean-Marie Vianney nta mikevyo abashitse kwicaha co gufatanya n'abashaka guhungabanya umutekano mu gihugu. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mpozenzi, Egide Harerimana na Adolphe Masabarakiza bahagaritswe ku igenekerezo rya 2022 gitugutu bagana muri commune Musigati gutohoza inkuru zijanye n'imishamirano hagati y'umugwi witwaje bigwanisho n'abajejwe umutekano. Kuva ico gihe abatari bake baraneguye ifatwa ryabo. Amashirahamwe y'abamenyesha makuru abaharanira agateka kazi na muntu eka n'abanyepolitike mu gihugu n'amakungu basabye ko borekugwa kandi atagisabwe. Ubwoko bwasubiriye kubigikoresho mu gihugu abategetsi bamwe basigaye bakoresha amajambo bibugwanko basa n'abatiyumvira inkurikizi zayo. Akarorero ni Albert Maniratunga arongoye Otrako avuga ko ibiro vy'ishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya bihakaza abatutsi kazi gusa. Akaba vyemeje yisunze ifoto yerekana ubuserukira iryo shirahamwe mu Burundi akikijwe n'abakobwa be n'abakenyezi bakorera muri ivyo biro. Albert Maniratunga akaba yongeye ko avuga ko yemanga amajambo yakoresheje kubwo wanosoye amategeko umushingwamanza Gustave Niyonzima umuntu yavuze ivyo yategerezwa gukurikiranwa n'ubutungane. Ati ivyo biri muri politike ya leta yo gushaka gukumira no kwitirira amazina y'ibitutsi bamwe mu banyagihugu kugira bagirirwe nabi. Maître Gustave Niyonzima aburanira bashikiwe n'amabi mu Burundi. Ni ibintu batanga akazi twishimikije code du travail mu mategeko. Iyo code du travail nayo nta vy'ibibanza vya politike nta izitandukanya ngo umuntu muhakaze kubera ubwoko bwiwe bahakaza umuntu twisunze iyo code du travail kubera icamaze kahise kiwe mu burambe bw'akazi nahamaze gukora n'ubwenge bwiwe. Rero tubona bavanga ibintu akaba ari muri wa mugambi wa leta navuga wo gutegura ihonyabwoko no kugumura abantu b'abanyagihugu kugira bashobore gufata ubwo bwoko bw'abantu akabazobwica no kwambika ibara abantu bo mu bihugu bitandukanye. Urazi ko bama bavuga ko arabakorona aribo bariko barabagwanya mu makungu bashigikiye abatavuga rumwe na leta. Ni muri iyo ntumbero rero ico no kwita aversion raciale kwatiza la haine contre les Tutsi. Muravye cyane amajambo yakoresheje n'umwanya yakoreshejwe ubiravye neza bafatiye kujisho kukuntu babona abantu kugira ngo bavuge ngo nabatutsi. Nico nyene n'ikintu gitangaje navuze ko biteye agahinda mu ntango nkitangura kuvuga ko banaka na banaka arabatutsi ukabapimisha ijisho ntiwagiye ngurabe iwabo ubatohoze novuga ko arakamara ari bimwe vy'ukwama bagomba kugira abantu bazobe hazobihonya bwoko bica ubwoko bunubu ko ari bwo buvugana n'abanyamahanga nyabanyamahanga aribo bariko barabagwanya bashigikira n'abatavuga rumwe na leta bakanwa ubahuka kuvuga ko abo bantu bakorana nabo bazungu arabantu baba maraya arabantu boroshe
n'ibintu vy'ibimenyetso bisa n'ivyo twabonye mu gihugu c'u Rwanda mu 1994 imbere yuko ihonyabwoko riba aho ibintu nk'ivyo vyaba rero n'umugambi wa leta ubandanya muri iyo ntumbero mu gihugu iwacu amategeko uko ameze nk'ivyo n'ibintu umuntu ashobora kwitwarirwa n'abashikiriza amanza bakukira igisagara ca Bujumbura bari guca bihutira bakamutumako bakamubaza ivyo bintu yavuze ivyo ari vyo iyo bubutungane bwigenga koko butari mu kwaga k'umukuru w'igihugu ariko siko biri ivyo yavuze n'ivyaha mpanavyaha biri mu bitegekanijwe n'igitabo mpanavyaha eka n'amasezerano mpuzamukungu Burundi bwataye k'igikumu mu kugwanya ivyo twita kwatiza la haine ethnique aversion raciale biri mu bintu vyinshi vy'amasezerano mpuzamakungu Burundi bwateye k'igikuma yabico bita Déclaration universelle des droits de l'homme, Charte africaine des droits de l'homme, yaba Pacte international relatif aux droits civils et politiques, yaba nama nivyerekeye statut de l'homme igenga sentare mpanavyaha mpuzamakungu yirahe. Rero ivyo yavuze n'ibintu yacategerezwa guhamagagwa akavuga ariko agumura abantu kandi atari ivyo abizi neza ariko kubera biri muri wa mugambi wa leta ntaca ashobora kuba acashigikirwa gakomerwa amashe leta ngo yoba iri kirategura ibitero mu gihugu kugira ivyegeke ko batavuga rumwe nayo cane cane umugambwe CNL ahavugwa cane gehotegwa n'intara ya Rutana n'igisagara ca Bujumbura ivyo bitero bikaba bishobora gukorwa n'imbonerakure be n'abakozi biperereza iyo nkuru reka tuyibaze Frank Kaze hoba hari igitero kiriko kirategurwa kubera mu ntara ya Rutana nkuko isoko ryacu mu rw'iperereza ribitubwira urongo igipolisi mu ntara ya Rutana OPC Ezidori ryakire kuri wa gatanu yavanye Bujumbura impuzu ya gisirikare n'izigipolisi hamwe n'ibigwanisho vyo guha inkozi z'ikibi ziriko zitegurwa gukoreshwa muri ico gitero muri abo bazokoreshwa harimo abarenga 10 basanzwe bakorera iperereza ry'u Burundi bakuye mu gihugu ca Tanzania aho bahora mu makambi y'impunzi bene mu bisagara bitandukanye by'ico gihugu mu bikorwa vy'iperereza ry'u Burundi byo gutoteza batavuga rumwe n'ubutegetsi mu nego cyane mu gihugu ca Tanzania harimo General Guillaume Nabindi yahora ari umwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vy'igipolisi uwo muguzi okorana n'imbonerakure zo ngaho mu Rutana isoko ryacu ritumenyesha ko abo bariko barategurwa gukoreshwa muri ico gitero bemerewe agahembo k'amadolari y'abanyamerika 300 abo bazokoreshwa mu nyuma bazoca bafatwa bace bavuga ko barungitswe n'imigwi igwana kandi bakiriwe bakongera bagahabwa indaro n'indongozi z'umugambwe CNL wa Agathon Rwasa ikindi gitero kizobera mu gisagara ca Bujumbura inama yo kugitegura yoba yabaye kuri wa gatanu heze iyo nama yahuza intwazangabo mu gipolisi hamwe n'izo mu rwego rw'iperereza zirenga 10 muri abo harimo General Gervendiro ko buce bataziranda kugarika aherutse kugenwa ngo atware urwego rw'iperereza General Manirambona Christophe batazira wa Kenya asanzwe yicega curongo igipolisi c'u Burundi OPC Enzita bakunze Artemu atware igipolisi mu karere k'uburengero mu migambi yabo bazotera mu makartier menshi mu gisagara ca Bujumbura ariko cane cane Kamenge na Kinama isoko ryacu ritubwira ko Bujumbura ivyo bitero bizokorwa n'imbonerakure zizoba zambaye impuzu y'igipolisi zikoresha n'imidogo yo mu rwego rw'iperereza izo mbonerakure zasabwe n'abazitumye kugerageza kwinyegeza mu maso kugira ntihagire n'umwe bahava bamenya ubutegetsi bwifuza ico gitero kugira bushobore kucagiriza umugambwe CNL hamwe n'abahoze mu gisata ca kera bita ba ex-fab abazofatwa muri ico gitero bazoca bajanwa mu gipolisi komisere Berthe Gahungu akaba ari we yagenywe n'abagenzi be kugira azoca aje kubumviriza gutyo ashobore kuremeka intebe ishusha w'ubutegetsi bwifuza arakoze Frank Kaze icegera c'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu Léonce Ngendakumana yaratowe n'ikoraniro ry'umugambwe kuri wa gatandatu gwazoserukire umugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2020 Léonce Ngendakumana arizeye ko abarundi bazomuhunda amajwi na cane cane abipfuza ko ibintu bihinduka bakabaho mu mahoro bishira bakizana kurikira Léonce Ngendakumana turabizeye kuko turabona ko abarundi benshi bababaye turabona ko abarundi benshi bifuza ko ibintu byohinduka bigahinduka bija mu ntumbero yo kuborohereza ibibazo biri ngaha muri iki gihugu bwoba nta umugira ijambo rero ko abarundi bumva neza yuko ikintu ca mbere mu buzima ni kugira ijambo mu gihugu cakwibarutse icya kabiri ni kugira igishobora kukubeshaho ukabaho utarinze gusegerereza utarinze gusabiririza wowe nyine ukibesha ntiyagire umugambwe cyangwa ubutegetsi wawe batubwira ngo azokubeshaho akubwira ngo azokuvuza azokugaburira azokwigisha umwana kuri gusa ibyo ntibibaho ntibishoboka abarundi twabishyize mu gasho kandi tukavuye vuba tuzogaheramo abarundi rero barikeneye barakeneye ko imigenderanire y'Uburundi n'amakungu byosubira bikanaguka igihugu cyasubira kugira ijambo mu makungu
abarundi kandi turabizi neza barashaka ko bobana neza mu budasa bwabo n'umutekano ntihasubire kuvuga umuntu azira ubwoko bw'ibi ntihasubire kumva umuntu azira intara amamuko umuntu azira ibyiyumviro byiwe iby'imigwiro igitsina kibi abantu babeho bubahana bubaka igihugu n'ibindi nk'iyo ndadondagura ibyo rero bishyizwe hamwe tukaba abarundi ingene babayeho hamwe batuduha amajwi ngo dufashe ibyo bintu bive mu nzira nabo nyine bazabimuke. Tukivuga ibijanye na politike ngo umurongozi ntaba kwiye kwibagira ko hari abandi kandi hazoza abandi akamenya uko yitwara. Pascal Nyabenda umukuru w'inama nshinga mateka aramenyesha ko umurongozi atogwa n'Imana kandi kwita mutorera ubusa ngo ingorane ya mbere agira nuko abo bari kumwe batabona neza imigambi abafise. Ivyo yabishikirije kuri uyu wa Mungu aho yari yagiye kwifatanya n'abakristo bo mu ishengero Pentecote ryo ku Ntahangwa. Igihe rero umuntu yabaye umurongozi jewe ico nkunda kubwira abantu namwebwe nashatse kubabwira nuko umenya ko icambere cyo aho hantu uri uhaje hari abandi bahaciye kandi aho uri uzohava hakaza abandi ucumenya ingene wifata. Hariho rero abashika mu burongozi bakavyibagira ivyo ariko mumenye ko indongozi nabo baragira ikibazo ca mbere cy'urongo y'abandi yatowe n'Imana ngo arongora abandi kuko nabyo nyene Imana ntibikorera ubusa. Ingorane ya mbere agira nuko bimwe twita vision aha ndazi ko mu mashengero atandukanye barabyigisha bijya bya leadership muri bimwe twita vision. Ingorane ya mbere agira nuko abo baba bari kumwe bataba babona nk'ibyo abona. Pascal Nyabenda ngo nta burenganzira afise bwo kuvuga uko abakozi b'Imana bakwiye kwitwara mu bihe by'amatora. Urwego rw'abo bantu ngo n'umuhamagaro ivyo bivugwa na Pasteur Jean Bosco kwibishatse. Kubwiwe ngo biboneka ko Pascal Nyabenda ashaka kwivanga mu by'amadini kugira bikunde bashike ku nyungu zabo bifuza. Tumukurikire. Birabaje cyane kumva nk'umunyepolitike Nyabenda Pascal arashobora kuvuga ingene abakozi b'Imana ashobora kwitwara. Nibaza yuko kimwe n'umuntu nk'abandi ariko namenye yuko abakozi b'Imana no muhamagaro. Rero uko abakozi b'Imana bahamagawe gukorera abantu, gukorera ab'Imana yatoranije, nibaza yuko harimo mpwemu w'Imana aba ashobora kubashoboza imirimo. Rero niyumvira yuko nta nzira nimwe Nyabenda afise yo kwigisha canke yo kwereka abakozi b'Imana ko bakwiye kwitwara. Ico ni cambere kandi cyakabiri twomenya nuko abakozi b'Imana n'abantu nk'abandi abanyagihugu nk'abandi bose uretse ko Imana iba yarabatoranije kugira ngo bahagarare ubwoko bwayo. Rero nibaza yuko nta burenganzira afise ahubwo kimwe nuko isi yamaze kwinjira mu ishengero ashaka yuko bakora uko avyifuza kumbure bivanye n'ivyiyumviro vyiwe bivanye n'ivyo bakeneye gushikako. Rero niyumvira yuko mbega nagira mbaze gatoyi mbega yuko bigisha ingene bitwara narabe hejuru abo birgo barakora ibikorane bitandukanye mbega bo bitwara gute ubona ko bitwara nk'abakozi b'Imana bazi ijambo ry'Imana. Ingaruka nazo ngo nuko igihugu baba bariko bagikwegera imivumo nkuko biri uyu munsi akabandanya gukoga ubwicanyi n'ayandi mabi. N'ubunyene dukurikire Pasteur Jean Bosco kwibishatse. Ingaruka zishobora kubaho nuko uno munsi ndakubwiye ukuri yuko abantu bamaze kwinjira mu mirimo y'Imana bagakora uko bishakiye bizotuma gukwegera umuvumo igihugu nkuko biriko biragenda uno munsi bitwa yuko abantu bamaze bamenye Imana hari mugasanga biyitirira Imana ariko ugasanga nibo bariko barica abantu ugasanga nibo bariko baragira imigambi mibi yo konona igihugu Imana yaraduhaye nk'ishanga ryacu. Rero niyumvira yuko ingaruka zishobora kuba nyinshi kuko babinjiye mu murimo utabaraba. Ariko kandi tunavuga tuti ni vyiza yuko bokora ivyo bariko barakora ariko mu murimo w'Imana nibareke kuko bariko barakora mu mbone y'uhoraho kandi ejo bazobibona.
Hanze y'u Burundi naho ingabo za leta ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo zaramenyesheje urupfu rwa Juvenal Musabimana yarazwi ku izina rya General Jean-Michel Afrika yararongoye umwe mu migwi yiyonkoye muri FDLR umuharugwanya ubutegetsi bw'Ikigali ukabunagirizwa ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe majana 1994 mu gihugu c'u Rwanda yagandaguwe hamwe n'abandi bane mu bamucungira ubuzima kuri uwa gatandatu igenekezo rya 9 Munyonyo umwaka wa 2019 ahitwa Rucuru mu ntara ya Kivu y'Uburaruko hari haheze ukwezi agarukiye ku cobo mu kindi gitero uwo akaba yishwe inyuma y'amezi abiri gusa indi ndongozi ya FDLR Sylvestre Mudacumura yishwe n'ingabo z'igihugu ca Kongo. Ngusoze ano makuru naho ubu ni wa mwanya w'ikigabane ku isoko mutegurirwa mugashikirizwa n'urunani rw'amaradio RPA inzamba hamwe na television Renaissance. Ikiganiro cuno munsi tubabwira ukuntu kwivuza bitunganije ku mpunzi zo mu bisagara mu gihugu c'u Rwanda inyuma yaho zironkeye ikarita yo kwivuriza ko mutuelle mukagishikirizwa na Emile Nibasumba. Kwisoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Basigaye bivuza bakoresheje agakarata bita mutuelle umugambi wo kuvuza impunzi ziba mu bisagara vy'u Rwanda watanguye gushirwa mu ngiro kuwa 9 Nyakanga muri umwaka w'2019 ikigabane ku isoko cyo kuri uwa 9 Munyonyo mu 2019 kirababwira idonido ry'uwo mugambi uraba impunzi zababi ibihumbi 14 zigwiriyemwo abarundi n'abanyekongo muri kumwe na Emile Nibasumba ndabahaye ikaze. Ugwaye ujahe werekana iki mbega bigenda gute muri rusangi mugenzi wacu Thierry Bigirindavyi wa television Renaissance yaraherekeje umurundi w'impunzi aba mu gisagara ca Kigali agiye kwivuza uwo murundi ntiyashimye ko tumuvuga izina arico gituma twamwise Bigirimana Emery. Bigirimana Emery yagiye kwivuriza ku ivuriro ryo mu Gatenga bita ikigo nderabuzima ca Gatenga mu karere ka Kicukiro. Ni mu manuko bushira uburengero bw'isagara ca Kigali hari kuri uwa gatatu ashitse kwidirisha bakirira kamakarata ya mutuelle uwo murundi yahungiye mu isagara ca Kigali yabahereje ikarata ndangampunzi yahawe na leta y'u Rwanda barayakira bashira mu mashini nyabwonko inomero zayo bacabona izina jiwa muhereza igipapuro cyo kwivurizako aja gutonda abandi barindiriye muganga aho yaraheje kuriha amafaranga 300 y'u Rwanda ni mu gihe iyo ari 100% yari kuriha amafaranga 5,000 by'amanyarwanda. Bigirimana yarakiwe na muganga aramwiganira ko gwaye indwara yo mushishito bita estoma muganga acamwandikira imiti 2 simetidine hamwe na buscopan mu kurindira ko aja gupimwa umuganga yaciye amwandikira uruhusha kuja ku bitaro vya Masaka iryo vuriro rya Gatenga risanzwe rikukira ni kuri iryo vuriro azogira igipimo cyo mu mushishito bita endoscopy imiti yo kubarafata bamwandikiye yaciye yitora aho badandariza imiti kuri iryo vuriro ryo mu Gatenga atagiceye na kimwe arishe. Kuigenekerezo rya 2025 ruheshi mu 2019 niho hasinywa amasezerano hagati y'ubushikiranganje bujeje gukingibiza mu Rwanda ishira hamwe RSSB rijeje gutegekaniriza kazoza abanyagihugu hamwe n'igisata ca ONU kijejwe impunzi HCR ayo masezerano yo kuvuza impunzi zitaba mu makambi azotwara miliyoni 96 z'amahera y'amanyarwanda muri uwo mwaka w'2019 kubw'ikinyamakuru cyo mu Rwanda The New Times uwo mugambi ukaba watanguye gushirwa mu ngiro kuwa 9 Nyakanga urongoye impunzi ziba mu bisagara vy'u Rwanda Patrice Ntadohoka avuga ko uwo mugambi waje hageze. Nkababwira mu ncamake yuko hahora havugwa abantu b'imyaka iri hagati y'umwaka na 12 n'abasaza guhera ku myaka 60 abandi bose kandi ari nabo benshi ntibarabavugwa. Ikarata yo kwivuriza ko ije gufasha abatari bake cyane cyane ugwaruka murazi ko ari bo benshi kandi bakenera ubufasha. Ubwa mbere ho mu kwivuza abakuze batwara karata ndangampunzi imwe bita ID aho bahera ni muri centre de santé za leta hanyuma bakajana iyo karata bakajana n'amafaranga 300 gusa bakaraba ko muri systeme barimo
barimo rero baraza bakabavura iyo ngwara iyo basanze aho kuri centre de santé ya leta bashobora kuyivura abaganga bahari baca bakuvura bahaguha n'imiti hanyuma ugataha iyo basanze rero ari ingwara isaba yuko ubonana n'umuganga yabi nonosoye kuvuga docteur uraheza bakaguha transfer iyo transfer kujana mu bitaro bakurungitsemwo hanyuma bagaheza bakagufasha nabo nyene basanze bibarengeye baraguha nabo yindi transfer ikujana nk'akarorero nko muri Faisal murabona Faisal ko ari ibitaro bizimvye cyane kandi bisaba uburyo bwinshi iyo babonye ari ikintu Faisal yonyine ishobora gukora baraza bakakurungikayo ikindi naco iyo ugwaye ukaremba ibitaro canke ibipimo ariko baragupima byose ntaco wishura n'ibitaro baraza kugushira mu bitaro bakakuvura hanyuma ugataha ataco wishuye no kuvuga yuko ari cyo kimwe n'abanyarwanda donc abatabisobanukirwa n'ingoga barashaka gucabaza ababanyi babo b'abanyarwanda kuko nabo nyene bivuza muri ubwo buryo bakabereka aho bahera naho bahereza impunzi zingana 1245 ziba mu bisagara bitandukanye vy'u Rwanda ushizemwo n'abanyeshure baba mu bigo vy'amakaminuza bangana 1780 nibo uwo mugambi uzofasha uko niko Jean Claude Twishime ajejwe gutanga makuru mu bushikiranganje bwo gukinga ibiza yabwiye bagenzi bacu bo muri The New Times ariko none abadafise tujya dukarata ndangampunzi babigenza gute kugira bivuze ico kibazo Parfait Mudasigana wa radio Inzamba yarakibajije urongo impunzi zo mu bisagara vy'u Rwanda Patrice Ntadohoka nk'abana gushika ku myaka 16 batararonka ID barabahaye carte bo bakoresha carte za mituwele babahaye nivyo igikorwa cabaye batategujwe hariho benshi batashikiriwe batabimenye ubu baraje kwiyandikisha mu Gikondo ku biro vya RAF akorera RAF ifatanije na ACR bakabandika kugira bazosubire bafata urutonde rwo gusubira kuzibaha abadafise rero abafise iyo myaka bo burumva bakoresha ikarata izo za mituwele babahaye urambajije uti abafise batararonka ID bariho ni benshi nivyo mbere mperuka no kwandikira umushikiranganje atujejwe ajejwe impunzi nibiza ngo aducishirizemwo badufashe batanga izo ID hariho nabandi rero ndungika muri NIDA bakagenda nuko hari abagenda bagaca baje hatariho muri biro ya nimero 2 biro nimero 2 baraheza bakabafotora kugira bakora iyo ID mu nyuma y'ukwezi babayironse abatararonka rero ID bafise imyaka irenga 16 iyo bakitswe n'amagara navyo tubifuriza mugabe irashika baca bagenda muri ACR ico kibazo tumaze imisi tukigira ku inama kuko hariho benshi batarazironka kandi bafise amastati gusa proof baca bagenda rero muri ACR hajya kuri reception barabakira bakabereka ngene bavugwa nabo ntibabibagi ico tukiriko turataka dutakamba twaberukamwe mu nama naba bashasha batarafotogwa ngo baronke statut y'impunzi abo rero nabo bariko bari gico kibazo ariko nibazokiri mu gutora inyishu naco Abarundi bamwe bahungiye Kigali barashima muri rusangi ubwo buryo bushasha bwo gufashwa mu kwivuza ariko naho ngo bishika gake cyane bamwe mu mpunzi baba mu bisagara vy'u Rwanda batewe impungenge nuko babuze imiti ku mavuriro canke mu bitaro vya leta baca bategerezwa kuyigura ijana kwijana mu mazu y'ubudandaji bw'imiti y'abigenga Reka ndabasezere kuko ikigabane ku isoko cyari kijanye no kwivuza ku mpunzi ziba mu bisagara bitandukanye vy'u Rwanda kigarukiye ngaha mwari kumwe na Emile Nibasumba naho ubutaha cyari kiganiro ku isoko Arakoze Emile Nibasumba aha niho amakuru twabateguriye agarukiye twaba tubashimiye ko mwayakurikiye naho utaha